komine n'intara Gitega mu gisata c'amahinguriro aho muri urwo ruganda ruhingura amakaye Queen Printing House ruri ku mutumba wa Rutegama ruri ku kivi ruhingura amakaye y'impapuro zitandukanye haba amakaye y'impapuro 160, 48 n'izindi. Ku munsi rero ngo rurahingura amakaye ibihumbi 30 kuko bishikirizwa n'umuyobozi mukuru wa Queen Printing House Veniste nimubona ngo barategekanya no kuzohingura ibindi biva mu mpapuro akanavuga uko urwo ruganda rutunganije n'abakozi rukoresha. Twarishizeho dutegekanya kuzoshika kure. Uno munsi rero twahereye ku makaye ariko dufise ihinguriro yo kuzokora n'ibindi bintu byose bijanye n'impapuro. Kubijanye rero n'ubushobozi aya makaye twahereye ko uno munsi ziya mashine mwabonye dufise zirashobora gukora amakaye angana ibihumbi 30 ku munsi, no kuvuga kugereranya ni amakarato 200. Ahanini hakora imashine abakozi bazara basahiriza mu ruganda dufise abakozi 40 basanzwe bakorana n'aya mashine bayakoresha, ariko kandi turafise n'abandi bakozi dukorana bakorera mu gihugu hagati mu bijanye n'urudandazwa kwa makaye nyene, ukaje usanga nabo nyene bashika abakozi 30, kandi hagati aho hariho n'abandi dukorana mu bijanye no gutwara ibidandazwa nyene y'abashoferi y'abakonvoyeri n'abandi ugasanga nabo nyene tufise 6. Barthelemy Ntakarutimana yatanguje uwo mugambi avuga ko yashatse guterera mu bijanye no guteza imbere indero, akanavuga n'akamaro iryo hinguriro rifitiye intara ya Gitega eka n'igihugu muri rusangi. Murabona yuko ikibazo c'indero ari ikintu gikomeye cyane. Iyo hatabaye ivy'indero, indero isubiye inyuma mu gihugu, byose biba bisubiye hasi. Mu misi yahera abantu baza kuyakura mu Buganda, bakaza kuyakura mu Buhindi, kuko abantu tworondera amakaye ngaha bakagurira ngaha batarinze kurondera ya madevize aca hanze. Iryo hinguriro Queen Printing House ngo rirakora gisunze imbonakazoza y'igihugu yo mu mwaka 2040, mwaka 2060 Uburundi bwifashe kandi buteyimbere, akanatera kamo abandi bagwiza tunga kuzana amahinguriro mu Burundi. Mu mbonakazoza ivyo bitwita matière première turabikura hanze, mugabo dushobora gushika mu mwaka w'ibihumbi 2040 iyi matière première dushobora kuyikorera ngaha. Akamuroro notera abandi bagwiza tunga bagenzanje nuko bwa mbere na mbere bo kwiyumvamo igihugu cabo bakagiteza imbere, naho bitoba nkibi inye umugambi wose yiyumviriye, apana ko yiyumvira ngo nzogukorera muri Amerika, nzogukorera hehe, akimvira ati ndawukorere ngaha anye muri iki gihugu canje. Umuyobozi mukuru wa Queen Printing House yamenyesheje kandi ko batibagiye gushiraho ingingo mperekeza zifasha gukingira ibidukikije, aho bagategekanya guhingura ibiva mu bisigazwa bivuye mu maplastike, ivyo bita recyclage mu rurimi rw'igifaransa. Mwomenya ko iryo hinguriro ryagendewe muri rwivyarangutse rwo kwerekana ibiriko biranguka mu makomine mu bisata bitandukanye.